Yo Maria, wa muhungu wawe yabaye umusore. Ego makurata yarakuze n'umwana amaze imyaka 15 abakuze urabizi. Arakuze nuko. Ubu arasigaye agenda gatora isuka agenda guca amafaranga tukaronka yo kubaho tucu. Biri kunzira. Ame mama. Wa hano mwana ndakubwira. Nyaruka. Icaranga. Sawa. Umeze neza. Ukuragira iki mu? Yena ariko ndatobora twaduharake. Hamare nagenda kuhanura mwana. Urabona yuko ugeze mu bigero byo kwironderera. Urabona ibirato byaguheranye ntiwambaye ibirato umupira nawe waratabutse. Urazira ko se waramenye kurima. Ni kuvuga yuko urondera ibipatane ukazurarima kugira ngo uronke amafaranga na make ugura agapira wambara cyurugo twatu wambara. Urabona nanje kwayo nkorera mba mpega tukahigarasiyo yo kurya. Urumva yuko nawe utegeza kuza urirondera basi n'utwatu two kwambara cyubura agapira ko kwambara. Igasogo na ujya mugabo ujya mutama dukunda kwita sogo. Yari yambwiye ngo ejo ngo nzoze ngo mu gatondo ari ahantu ashaka nze mpakuru umucanga gusa je nababwiye ati nta bukarani nkunda gukora nkora utuntu nyene tworoheye oya ubukana nawe ubonye ubushoboye mwana wo gukora ubuzima nta butajana umuntu kugira ngo basubire koronka mpaka kwambara abona ko atabira twambaye kwa kavi hari epfo kwa makurata twari twagiye gukorera twakagejeje hagati Nena avuze nti ino musi reka nduhuke kugira ngo ugende ndagakora. Ushike ndagakora. Hama naho hano mu musi ushike ndakakora cyane misenge. Aho misenge. Nena mubwiye ati kubera ko ejo ku wa gatatu tuzoba twagiye hariya kwa makurata. Tuzoca dukora nko kwa mbere. Kwa samedi tuba twagiye gusenga. Reka basi ndakubwira ejo basi uzugende gukora ahantu misenge. Zoca basi je ngenda basi kwa makwata ndahamarira. Hama nawe wagiye hariya sivyo none. Genda rubandanye ibyo warimo. Hano nashuje amazi amashige nampure karara. Nce ndagatereka ku muriro. Genda ushunyaruka ndazibe kunyaruka. Sawa nyaruka. Yo Maria, wa mwana wawe yarakuze. Abanyarabaye umusore. Yarakuze n'umwana amaze imyaka 15 urumva ko abakuze. Unyasigaye atora niswa nkabona aragiye akamwagiye guca amafaranga. Urumva reka ari byo bamaze gukora. Oya ni sawa. Ahubwo mbwira. Nta byinshi arakubaza kuri se wiwe. Urumva nyine umwana amaze imyaka 15 ko abakuze. Ayenze ari muto agakura atabona papa wiwe. Ategerezwa kumbaza ati papa wanje ari he ko ntamubona. Yategerezwa kukubaza. Nyene yaravyumvise nyene biramutera kugongwe aranarira akambwira ati ngo ujishaka kubona papa nene agenda mukure he ko yagiye mu gisagara namenya ndamukura he none nk'ubu niyagumuka ati je nkeneye kuza kunyereka papa azobigenza gute kuzi ko mwahuriye ngaho turi mu mirima uko nuko hari igihe notombora uhasangaje kuraba kandi yamye mugasanga nyene turahahuriye nkaca ndamwereka papa wiwe ahubwo rero reke kandengana nange ko tugoye nafatanya nje kutubagarira hama ntasange bose ntaheza kutubagarira reka nanje ndengana nayo tuzosubira Kunzira. Wewe kunzira. Karame mama. Ega uminga wahamagaye cyane. Utameze neza. Banzo byuke kwanza banzo mbwire neza. Ngo byagenze gute? Urabona ko handi mwana. Ntashimira hameze neza. Sinzi rero ko ari ubuhe sinzi byo nayo yamyegenya imbere y'inzu. Bishuza kuryama ngaho inyuma none nkuba inzoka zo gusanga zikakura. Naje kuryama ngaho kubana numva imbeho no hari akazuba. Numva naje kuryama ngaho. Mama. Kumujugumira nibi. Ndakanya gose. Ubwo mama ugomba gwara. Shangira ngwara kwese. Makubere. Ubwo reka manira kwitumire.
ugenda hajya hepfo y'inzu nyahera umubirizi nzanire mwe ariko ntushamirwa neza umubirizi nce ndawuvuguta uravuguta amucu uzana ndawubona okay ryama rero uguma uko nyene nturyame kuko niwaryama biraza kwanka kunga guma uko nyene sa ubu nyene ndawuzanye umubirizi wawuzanye mama unywere rimwe ega umuti uvura n'uwurura rega umuti urura n'uvura nanje agasigaye ndakawe oya reka kubona utagwaye reka okay mama guma ngaha rero nguma nje kuraba makurate ndamubwire ko urwaye reka mbe naryamye ngaho usanga hano mama ntagire ikibazo ugira kwanza nta kuntu waza ukajya kuryama mu oya reka mbe ndaryamye okay urabona ko bugomba bwira wewe ryama nta kibazo umwanya ni mama ugomba urware kwe ntacomba nubwo je ndabaho gutema oya nta nakimwe ntacomba reka mbe ndaryamye ngaha nyina ukeneye ndaguhamagara mu kanya sivyo none nubu uraryamye mama ntagire ikibazo kikubako oya nta nakimwe akabazo uzakugira ucuma amagara ndaguhamagara nta nakimwe sawa ngira utura kose inzara nimbi abanyene marinari no muri kafetari sawa none wewe ndio umwana kanu amata nara bitatu none icyapati biri kumwe n'ibiharage Denise. Genda nzanire icyapati zibiri nizo nashaka gufungura kandi unyarutse zimeze neza okay. Rimwe ni sense merci biri kunzira karame mama mama umva umeze gute ndakanye kose mbeho none je ko numva ushushe ndakira numva mbeho urundi bazani sawa nta kamite ndumva makurata wakekanye makurate jo nanagiye kumubwira gusa nuko nasanze agiye mu murima carambwira ngo azohashikeje sinzi ko mu mwanya aza kwashika gusa urazi ko makurate ari wa kera kuri wewe aho zumbwira amakuru yiwe ka mugenzi wawe makurate n'umugenzi twarakorana ndi n'umugenzi ufise ntango tutari makurate gusa ndazi yambwiye ati uyu munsi canke ejo azoza kukuraba ngira yafatiriwe araza kuza Kwako uyu munsi yarambwiye ati hariya kwa Simoni azogenda gukora akaraka na hariya kwa Samuel ngazoja gukora akaraka. Mama ndakubwiye. Uretse ko nari nakubwiye ko papa wawe ari umuntu akunda kuza kurimira ngaha. Nizere yuko wavyumvise. Navyumvise. Niyaza ngaha uzobaza makurata. Azomukubwira neza wowe uramuzi. Aramuzi uko yarakunda kuza twagiye kumukorera. None numuzi. Ndamuzi. None ko kumbwira ngo niyaza ngaha ngo makurata azomunyereka. Arashobora kuza atari hondi ugasanga nage nk'ahandi hantu.
mama uzoba wagiye unsiga jenyene oya mwana birashoka azosanga uri muhira wenyene je nage nkandi hantu ukazisanga sihondi muko we namukubwiye wamumenye urashobora kucumubwira umenya ko ari papa wawe nihamvu ndiko ndakubwira nkuko ashobora kuzatari hondi mama gusa je ndashaka kuzobona papa basi ntume ndamubona na rimwe basi ariko hazozi none ga mwana kari Bujumbura nanje Bujumbura atapo ndahazi umva no shinda mu mama urafise amafaranga ku gikwembe oya ahubwo si amafaranga nagafoto yari hasi kafoto ka papa wawe tora kano gafoto ahubwo no kukaguha nagasize nkanko shanda kaguha ako ni ka papa wawe yari yarampaye mfise inda yawe ka papa ni ka papa wawe ni papa uri kurabona ngaho tora ko gafoto ahubwo kabike hari igihe umuntu ahurira no mu nzira ugacira ako gafoto ugacumumenya amajambo yose kuguri kuravuga nkuko umenga uri kuraraga oya nta na kimwe mana ni kugira ngo uzoshobore kumenya papa wawe nta kindi ako gafoto kabike neza none niwe burayibitse nawe oya we kubura kabitse je hari igihe nogenda ugasangiye kumesura kino gitenge ugasanga ndakamesuranye we kubera ubika neza genda ukabike kandi ukabika ahantu hadata kugira ngo pawone wakabona doca menya ko ari papa wawe ariko nabwo ndiko natahura igiti muri kuramba aka gafoto kandi naho kabika ya mwana nawe ntakuri ntumva agafoto kabika neza hadata mama ibaze imyaka yose je nkije imyaka 15 ngoma ninjire mu mwaka wa 16 iyi foto uyibitse ariko uyu mwanya iyi saha ni segonda uri kurambira ngo je ngifoto ya papa ndayibika ukwanza nta naboneka neza iyi foto yaraharutse oya nuwonye ne mwandu uzoshujana makuru ari hari uzo muhamagara azokwereka papa wawe akunda kuza kuba imirima ngaho sare kanda kabiri gusa mama nuko ije ndashaka kubona papa basi ni ryarimwe nume ndamukubita ijisho basi nume mvuga ati basi papa narigeze kumukubita ijisho basi mwana ona ko kwa Bujumbura kandi Bujumbura ndetse ndaje no musi n'umwe umva namenye ati yantaye mfise inda yawe acarigira mu gisagara umva nanje sinze ahantu hari ariko mama ubu ntabwo ubona akababaro n'agahinda jewe umuhungu wawe biri ku nzira ndimo warihanganye kuvuka kugera ufise imyaka 15 amaga wihangana ariko ndagwaho gafoto doshobora kumenya papa wawe none je nzoja mu gisagara ryari ico gisagara nzokijamo gute mama je nkije imyaka 16 irabura mwamezi make sindava ngaha ngo ndagiye basi mbone ni imodoka basi nta ni moto ndabona nguma mbona makinga oya mwana hari kihose nkaje kurayimba akorera ngaha nyene udoca umubona mbe wari wavuze ndakuzana umuravumba hama ejo ko wari wanyweye umubirizi nakinga uri musi nk'umuravumba usanga ariwo doca inkora kamutenda okay tuza rero gume hamwe wewe umujugumira mama ega naje biramba bazi ko urajugumira iwe ni uwo muvyeyi wenyene mfise ihanganura kuze sivyo ihangane ndari uwo muti ushongera uvugute neza eka nze ndakuze eka ndakuzana gusa wigumye ugume hamwe Mama wamuravumba ndawuzanye usarero umuravumba ari wancanze umuravumba ari wancanze neza mu Kirundi ega nari nisanze nashe wamubirizi mama ega nawuvugusa mama byuko unywereye mama wema mawe mama
Mama byuko nk'umuravumba mama. Marapenda mwe muravumba. Mama! 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 Mama byuko nk'umuravumba mama. Mama urazize zinyere mama. Mama! Mama najengiye kuwande mama. Mama yapfuye. Mama! 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 Mama nako nabana kuvize mama. Mama, nababa vize. Ubona ndamutse mama. Mama! Mama nako nakwemera kuba umwana w'imfubyi mama. Mama! Mama ugenda bayi umwana w'imfubyi mama. Mama! 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 Yo, mama! Yo! Ada guhamagara. Mama! Mama! Uba wipfuza akabati kameze neza, uba wipfuza umuryango umeze neza, mbeho woba ushaka kuryama ku gitanda gikozwe mu buhinga, n'ahandi atari mu Kamenge ku rya 4 muri quartier Gituro dufise imashini zibinyanyura neza ubuhosi bwa bwana. Ni imashini zikora ibitanda, ni imashini zikora inzugi, ni imashini zikora imeza zimeze neza, dukora ububati bw'ubwoko bwose nk'ako kabati ubona, ndetse dukora n'ibindi byinshi ushaka ko tukugarira inzu yawe n'uburyamo bumeze neza. Murabona yuko dukora n'ububati buhinyanyuye. Ufise icubaza hamagara ku 68 amajana 32 135 cyangwa 79 amajana 647 amajana 975. Izina ni Wiri Ngenda Kumana. Ciao ciao muze mwikoreshereza ibintu byanyu.